Shalom bakunzi ba Rehoboth Trust TV gute mwanamutse neza. So kuri no munsi urizi na vraiment ndashaka kwaramukisa mwese aho muherereye hose. So ni D-Rap muri kumwe nga kuri microphone. So hamwe no dufite umutumira dasanzwe cyane gose. Umukozi w'Imana ndababwira imisi yose n'umukozi w'imadasanzwe kuko umwimana ntigera asanzwe ariko umuntu w'Imana afite agaciro gahambaye cyane gose. So n'umuntu adasanzwe. Reka tumwega tubwire kuvyeke ubuzima bwiwe akoresha mu kuririmba ingene abayeho. Ko je umuntu amuzi kuva kera cyane gose vraiment ntazi ko anaririmba. So batubwesho kutubwira ivy'ubuzima bwe vyerekeye music n'indirimbo afise kuno mwanya ngene zingana komisa tubashe kumenya akazi kiwe ngene akagenza neza. Shalom bro. Shalom. Ushaka kuvuza nko atakuza bakumenya? Mazina ntwa Moise ndize abavyeyi banyise ariko kuzizina nabwo kikuga afise ntwa Moses Fakhel uburirimvyi bwanje niryo tsinda Tunis. Nego ki wisi zina rindi ico isiguye kuvyerekeye umugabo ukora? Bo ko isiguye umva bwa mbere ni Moise niryo zina abavyeyi banyise ariko rero Moise ku Congereza ni Moses. Fakhel naco nagazina nyene kari nakunze bwanje nyene kagakunde cyane kuko nk'izindi zina z'aba artiste nko wito wundi artiste nari nko kazina cyane twanki wanje. Moise kuno munsi je vraiment ndatanga ko ndakunda ko aririmba parce que yuko ngo ndakuzi kuva kera kuko twana ngo twariganye ariko sinari nzi yuko wari ufise ingabira no kuririmba muri wowe. Est-ce que byatangwa ujya ari gushaka gutanga kuririmba? Kuririmba narivye kuva kera nkiri umwana kuri mu Sunday school. Nararirimba cangira kugwego ndongora korari nkiri umwana nyene. Bo apresa ndabikuriramwo ariko rero bica biragwira muri jewe nyene biragwira rero cangira kugwego ro hamwe ngira kwikompreza nimbo ziwanje je nyene hama musanzwe nk'ubuzima nakuriyemo. Wakuri ubuzima bwo kuririmba ariko utuye ngo agiye urarongoye kurarukira umwana. Sikongora kurarukira umwana sike byarakoroheye cyankwe byari byabindi ubona yuko umuntu wese ashoboye gutwara nyine nkujya wumva ko umuntu akora ari mu chef nyine agiye kuratwara. Bo ico giye ni kubera igrize nasengeramwo mbo barabona ishaka ari muri jewe bakabona umwete ndabifitiyemwo ko nabikunda kandi umva nkavyitangira cyane. Rero wacagera igihe hama cha barongozi barada gati katugwe kurare urarongora aba bana kuko naje coge nari umwana candatangura ico giye burya sigiko gacoroshe kurongora abadi bana uri umwana yacoroshe mbona arabikoze rero uko mugiye kiragenda mbo canda bivamwe nyene. Okay, yarashaka kumugere rero kuvyerekeye music za ukora siko Moses haraho ntakuzi kuno umwana wazi Moses bamuzi mu ndirimbo ziwe siko ashaka utubwire kuvyerekeye ubuzima bwawe usanze ubamwe. Eske nimba ukora indirimbo kwishuri birakorohera mbuciga nimba ukora indirimbo mu mubano wawe birakuhesha birahesha icubahiro Imana yawe ukorera? Mbo uburyo je nkora indirimbo cyangwa uburyo je ko ndakora biranyorohera cyane kuko kiya kinchose ni programme mbo ndi programme bwanje nk'iprograma uburyo nokora mu mwanya canke mu bihe vy'ivyigwa nk'iprograma mu kibaro nanye ni sawa ko baranahura ko ndumujene kandi je ni ubundi buzima kuko ni ibintu nakuriyemwo kandi ndabizi cyane sindi umuhinga wa gose ariko ndagerageza. So atubwiye ko mu mubano bikorohera siko ndazi abaririmbyi benshi bamaze kuba aba star ba gospel muri quartier bafatume kundi bafashe. So Moses kusha kuno mwanya kuno saha ushaka kutubwira ufise indirimbo zingahe kuno munota? Indirimbo mfise cambenda niyo nkitangura kuririmba niyo nkitangura gusora indirimbo. Ndafise indirimbo imaze kuja ku YouTube twanarahariwe by Moses Fakhel niyo iri ya mbere ariko izindi ziriyo ndazifise nyinshi cyari muri studio zimwe hageze ahandi gusigiye cyane ncagera hama cyo bigenda neza. Ndirimbo narahariwe iri muziri wenyine cyangwa ari n'undi muri rinzi dusanzwe tutazi cyangwa asanzwe azwi kuko
sinzi ko indimba ari wowe cyangwa ko nabonye umengo cover ko undi muntu peut-être ko undi muntu ako nashaka kumenya rero ujya muntu wundi mwakoranye ninde est-ce que nawe ne mwatanga kuririmba kuva kya cyangwa n'umuntu wari usanzwe uzi ko akunda kuririmba ujya muntu turirimbanye n'umuntu twakuranye mu buzima twariganye rero nawe nyene ivyo yaciyemwe nawe yari umuririmbyi kuva kera kuva mu bwana yararirimba hama ariko nafise ingabirano akaba ari muri bande ya Heroes Christ niyo namukuye rero turakora umuziki hama kuko nabone afise talent nawe nyene ashoboye hama bivanye kandi naho twavuye naho twariganye twace mu bintu byinshi rero bicaye bangombwa yuko tuyikorana nawe yego. Okay, uvuga ko ufise indirimbo imwe kuja kuri channel ya YouTube yawe neko ufise izindi muri studio uko uravyumva nkabana ko turakuna umuntu utakuno saha ushaka kubabwira ati ndabafitiye izindi ndirimbo ziriko ziraza ko indirimbo imwe uri umuririmbyi kameme ngufise izindi mu telefone cyangwa muri studio ushaka kutubwira ko utubwiye uko bihagije oya ntibihagije vraiment ukatubwira ati ndafitiye indirimbo no mu gihe kingana uku muzo zironka kuko hari abantu bisanzwe bakora indirimbo bakazimana mu telefone yabo uryo kuzitanga ushaka kutubwira ati igihe cyo cyagira iki gihe gishitse muzozi indirimbo zanje kuko munyiteguriye ukatubwira nyeja projet udufitiye muri no mwaka wa 2020 gira uje kumusozo ari imbere ego mbo twe turakora kandi indirimbo zirahari rero sino shuka mvuga itariki canke ngo igihe ariko ni gihe gito cyane kuko iyi ndirimbo yanarahariwe ntabwo iragira impact nini ya sindaronka ibishingane by'abantu ariko twe turakora burya twe turakora ntabwo duhagaze twe turakora hama mu mwaka wa 2020 tufite ibikorwa byinshi nzokora yagiye bishobotse na video zizosohoka zimwe yego hama twe turakora hama vuba ibintu bazoba bihawe yego. Nashobora kwibaza akabazo afise management gufasha suga yuko urikorana uburyo urirondera wowe nyene gushika naho ukora indirimbo big up sana my brother big up sana ndumva ko urafise kantu kitwa SP gukora. Okay Moses ndashaka kubaza kandi kabazo fra ndashaka umbwire rero siko kuri eglise wanyu turazi yuko banamaze kuba baririmbyi ama activity amwamye baca bayavamo yashaka kumbwire rero wewe muri eglise wa usengera siko ushaka tubwira na eglise usengera yari yo komsa twumve yuko vyukuri nimba bandanya ama activity yegere cyangwa wacuhagarikana nkoma ko bari abantu baba star wasanga ama activity kuri eglise nimba babigisha abana cyangwa bari muri kola bacasha watsi ngene niva nderengeye ndayivuyemo komsa nigenge ushaka tubwira nawe ngene kugendekera kuri eglise wa mbere senga kuri Ebenezer Holy Church hama activity mfise nizo kuririmba nyene ndaririmba nkandi umuririmbyi bishose ndirimba nkaririmba nyene hama novuga ko ari activity mfise simse activity zo kujera bacanke zo gukora bijya oya mfise activity nyene zo urimvyi bwiwanje nyene nkagenda hajya nkaririmba yego. Okay ushaka tucisha ugatoye indirimbo yawe narahariwe kaducingiza gatoye komsa akora kumva munye yuko byukuri narahariwe nimburi kuri channel YouTube yawe bayumva ingene imeze bumve ko bashaka kugenda kugusupportinga na kuri YouTube channel yawe. Sawa ntangorane okay. narahariwe muri we gusa narahariwe yoje naracunguwe narakijijwe muri we yacuguje amaraso y'igiciro kinini maze ngende wiwe ankura imisiri ngwashitse isezerano sinzohave mu mpura n'amahano yanizugwiwe rugingo amberamiza ambere nkinzo sidusite man narahariwe sorry mutanga kuja kuri izibe kwiraba siko vraiment Moise just narinze gushaka kuri ibintu nk'ivyo kweri kuko ndibuka ko tukiri ku ntebe y'ishure kabisa my brother size vraiment twarabaguruguru sana ariko ndumva yuko hari ikintu watahuye mu buzima hari indi ntumbero afashe mu buzima yo gukora so kugira abanakora turaba bamenye yuko
Moses abafitiye vy'ukuri esprit yo gukorera Imana siko ushaka kubabwira nk'akajambo kabahumuriza imitima yabo today nibaza ko turi mu kiza cya coronavirus covid-19 ukababwira ati ndafise indirimbo zibahumuriza abantu b'Imana ukatubwira akajambo nyene kandi mbavu harimo indirimbo nyene ziduhumuriza zo ndirimbo ufise tukavyumva ukatuba nk'akabanga nyene tuvyumva siko none. Okay, kibazo cyiza cyane mbo si indirimbo ariko ni nk'utujambo duke nyene mbo kuko covid coronavirus kiyaga kije abantu imitima kamenga n'umuntu yizeye Yesu Kristo kamenga sinzi akakumuganza ariko bamenye yuko cyambere Yesu yaje ku bwacu kandi kubwo yabanzwe ku musaraba byabavuye bamucumitse yari ku bwacu bwa twe turonka ubuzima bohama vraiment mu mishishago yiwe cyo twese turakizi niyo twakiwe ku kigwara zose hama bareke ya paniki bamwe kuko ni ikintu gito ni kintu ariko hanini cyo no bayimiriza cyane kuko bakora abani sabune kubariza amategeko baduhaye kugira ibintu bigende neza kuko ni jambo ry'Imana biga ati tugwiza ubwenge tubugwiza yego. Yes, thanks sana Moses. Okay. Naje imbere yo ndabasezera ndabanje kubashimira kwanza ko mwakurikanye ikiganiro cyacu so nimwibagire kugira kuza followers kuri channel ya YouTube yiwe ndibaza izina rya tubwene ko nyine kuri channel ya YouTube yawe witwa Moses Plus sawa nimwibagire vraiment so natwebwe turafite ibindi bintu byinshi byo kuba korera muri no mwaka 2020 kuko so muririmbyi wa mbere so muririmbyi wa nyuma oya turafise abandi bari tuzohamagaza ko tubwire ubuzima bw'ababaye so nandi ndabibutsa akajambo kamwe mwibuke yuko bibiri tubwira ati kame turi maso kandi ukasatana agerageza mu bugaragwa ngo ati ngo nimba byo kuri Imana akuragije abamarayika ngo simba ujya musozi ngo abamarayika bazoka ako bavuga ati ngo umuntu urumva ntukagerageza uhoraho Imana yawe oya bisigaye ko naje ndabwiye yuko mwirinde nimba Imana igukunda cyo bisaba ngo ushikuri no tirinze oya irinde uzurakaraba n'isabuni wirinde covid-19 kuko ni ingwara vraiment ingene ifata no wabone ufite izo symptome nturinde kuguna kwanduza mugenzi wawe calling hanyuma baze bakupime komsa tubashe gukiza abandi so ndabakunda cyane gose turi kumwe ubutaha nimwibagire kugira subscribe ngaho munsi hanyuma n'aba j'aime na commentaire zawe kugira komsa tubashe gutera imbere so Imana ibahezagire.